twebwe abarundi n'abanyarwanda n'abandi tuzinanye cyane cyane ku vy'imiryango, uri umwenengwe, uri umunyakarama, uri umuhanza, uri umujiji, n'ivyo cyane cyane biva kera bimanuka. Ivyo abahutu n'abatutsi ni ibintu vyaje kubera wewe mu muryango umwe haraho abantu, umwe akaba umuhutu, abandi bakaba abatutsi, abandi bakaba abatwa. Umuryango umwe bafise se umwe, bafise nyina umwe. Ndibaza ko tuzakugarukako ndababwire neza ingene vyatanguye. Hariho nk'abantu wasanga barahinduye imiryango, hari n'ingwano yigeze kuba muri za Kirundo, hatwagwa n'abahondogo, hanyuma abahondogo batsinzwe bamwe baraciye bahebeye umuryango, hari n'ababaye abahutu barabatutsi muri ico gihe. Urumva ivyo bintu vy'amoko, kugira ngo ndababwire neza naho nigira nido y'iyo miryango, naguma ndababwire ko hariho igitabo canditswe n'umuntu azwi gose mu Rwanda yitwa Nyagahene azi akahise, yanditse ngaho i Paris agira teze, ni ibintu biba vyubatse neza, asohora ibiharuro vy'amoko mu Rwanda, amoko ajanye n'imiryango.